inka, imirima n'ibidukikije. Mu ntumbero yo kunganira ikiganiro inka, imirima n'ibidukikije cama gica ku nsamirizi y'Uburundi imisi yose ya gatandatu kuva isaa 12 z'umuhingamo, ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwarabateguriye ikindi kiganiro inka, imirima n'ibidukikije kizokwama gica kuri televiziyo y'igihugu buri munsi wa gatatu kuva isaa 2 z'ijoro. Urashaka kumenya ingene abenegihugu bashigikirwa mu burimyi, ubworozi no gukingira ibidukikije, ingene imigambi ya leta mvyeyi kandi inkozi iriko ishigwa mu ngiro ku rubuga, kumenya ubuhinga nyabwo bwo kurima no korora kijambere, gukingira isi no kubungabunga ibidukikije. Ikiganiro inka, imirima n'ibidukikije kije kubaha umuco abakeneye kwiga bige batarinze gutama, maze umwimbu wiyongere mu gihugu, gutyo umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga.